hakuvuga nabi worya nabi bakunze b'inyishu media ubu numwe mu bihangange bigize imiziki ndundi nta utamuzi ni Satubi satura amabafre. Ni mu gihe rero uyu musore yaragiye gufata indege yo kuja mu bihugu vya Buraya kugira ngo ashobore guhura n'abandi baririmbyi nkawe basangiye umwuga abaririmbyi b'ibihangange aha abantu benshi bari bavyishimiye. Turavye uburyo yari karagendamwo yaraherekejwe n'ibihangange bigiye bitandukanye, tucibagiye uko yaragiye aherekejwe n'umwana wiwe aho yaramuteruye mubibona bigaragara ko yari yishimye kandi yararyohiwe. Ni Satubi satura amabafre turiko turavuga. Ni mu gihe rero abantu n'abandi bamwe twokwita bagwanka biyago canke bamwe atakibaryohira aho kunezerwa yuko Satubi agomba aje mu mahanga guserukira Burundi, bobo baravye ukuntu agiye yambaye ukuntu agiye asa aho bateye amakomante. N'uyu Steve Irutingabo yanditse ati urunwa rwa Satubi baruteye roketi. Mbega iyi komanteri ku ifoto ya Satubi iraryoshe. Mbega Steve yoba yari yabuze iyindi komanteri yotera, yoba yari yabuze ibindi yovuga kuri Satubi. Aha ni mu gihe bivugwa ko abantu benshi babonye umuntu ateye imbere cyangwa umuntu agiye gukora ikidasanzwe babanza kuraba utudefo afise, ico tokwita utunenge afise, aho kuraba ibihumbi n'ibihumbagiza y'ivyiza afise. Mbega aka esheke k'amanota abiri karatuma ibintu bivara amanota 100% bigwa hasi. Ni Steve rero yanditse ati urunwa rwa Satubi baruteye rokete. Aha ivyo yavyanditse mu gihe tubona ko umunwa wa Satubi hariko ako tokwita kabande na kabande ashobora kuba yaragize ikibazo hariko supadra. Mbega kuba yashitse ko supadra ni bitangaza bishasha vyoba vyabonetse gushikaho komanteri nk'iyi ishiza. Mbega ni bishasha ni rya mbere babonye umuntu yashize ko supadra. Mbega kuba Satubi yagize ikibazo ku munwa agashira ko supadra ico ni gitangaza kibaye. Mbega we se umuntu nk'abandi nibishigaga komereka canka akagira kabazo runaka. Ivyo nibaza ko tutobiha agaciro, ahubwo woha agaciro ico Satubi agiye gukora. Ayo namwe mu majambo yagiye avugwa, ariko aho bagenda bavuga ati burya turaryohewe kuba Satubi agiye guserukira igihugu mu mahanga. Reka tuvuga ati dukeze Satubi agiye kuduserukira mu mahanga. Naha mubona yuko rero agiye guseruka mu mahanga. Mu kiganiro yagiranye na Akeza Net, Satubi satura amabafre rero avuga ati burya umuco w'ikirundi n'ururimi. Ni mu kiringo bivugwa yuko hari abaririmbyi bamwe canke aba n'abandi iyo bagiye mu kindi gihugu baca bibagira ururimi rw'ikirundi bagashima gusha bafata ururimi bahasanze. Aho ni mu kiringo bakava amahanga bobo baje mu gihugu cyacu ikiri ururimi rwacu batagwikoza, ahubwo bashaka ko wewe wovuga ugwiwabo. Mbega ivyo muvyumva gute? Nizi komanteri rero twari turiko zariko ziratubabaza cyane. Tuvuga duti mu kwandika komanteri tuze turaraba izo twandika. Hari uwundi nawe yanditse avuga ati bamwita mediatrice Bukuru, uramuzanira ibindi birato satura. Mbega aha yavuze nde? Bigaragara neza ko yavuze umwana wiwe yambaye ibirato yasohoye amaguru. Mbega turavye neza ibi birato vy'uyu mwana yambaye ni bibi cyane gushika naho uziye commentaire. Mes chers amis, tuze turaraba tugabanye insolite. Ni Bifese yaririmbye ati gabanya insolite. Tuvuga rero ko ari insolite yabaye kuri Satubi aho bagiye baramukonta buri kamwe kose. Sinzi n'uwavuze ngo yambaye impuzu isa nk'umusegetera. Mbega ivyo
ni irya mbere bo babibonye ni mu kiringo musanzwe muzi ko mu gisagara cya Bujumbura hashushe. Ni Satubi Satura Mabafre uyu munsi agiye guserukira Uburundi bwacu mu makungu. Uyu munsi ejo canke hirya yejo bazomubona kuri stage bavuga turya n'umurundi maze igihugu cyacu kizomenyekana. Bamwe n'abandi aho kuraba ko Satubi agiye guserukira Uburundi twobitababera ku menyo canke tubita abashinyaguzi aho baciye baraba ukuntu Satubi agiye ameze aho tanumwe yigeze avuga ko yaberewe. Reka tugende kuyi commentaire ivuga ati uzoza umuzaniye ibindi birato. Eski ibi birato tubiravye usivye ko uyu mwana yavyambaye adashikanyeyo ikirenge cyose, ibi birato vyaraheze canke ni bibi? Ni hamwe bavuga bati uwashatse kukurya ntaburiza gukoza. Uwo yari mediatrice bukuru yavuze ati Satura uzoza umuzaniye ibindi birato. Reka tugende kuyu yise Bruce Melody Dusabe avuga ati uwo mwana ni kilometa. Yavuze ati uyu mwana ni kilometa. Aho yashatse kuvuga iki? Avuze ko uwo mwana ari kilometa, turavye uyu mwana ukuntu yari ameze mu maso, umwana we yasa nk'uwari yatangaye. Kuba yari yatangaye rero nta birenze. Mbega umuntu iyo agiye hanze cyangwa umuntu iyo agiriwe iwe akaronka ibintu vyiza, umuntu iyo akoze ibintu abandi batarakora, nuko twari dukwiye kumuvuga. Bakunzi ba Nyishu Media, reka tugende neza mu kiringo rero Satubi agiye kujya mu bihugu byo hanze muri Sweden. Ni iyi foto rero yavugishije abantu benshi, barayavuga eka barayaruka. Reka turabe neza. N'uyu musore rero yitwa Gibienf aho yatanguye apostinga iyi foto ashashira ko fresh igana ku mutwe kwa Satubi, aca yandika ati none nk'ibi bintu atwaye Sweden, ashashira ko utu emoji itwo gutwenga, aca yandika ati abasare bacu bo mu Burundi bishwe no kutaraba ibindi vyamamare ukungene vyifata siritu muri ruki yo mu mutwe no mu maso. Nk'ibi bigize underground two bitahura. Imagine wala ibi bintu look ni nziza ku mushatsi me ibi bintu vyirabura nibiki vrema. Uyu musore yabagije, kuba yabagije yishuwe. Murabe neza rero ifoto ya Satubi aho uyu mugabo aciye avuga ati abastari bo mu Burundi twishwe no kutaraba ibindi vyamamare ukuntu vyifata cyane cyane muri look, mu mutwe no mu maso. Est-ce que c'est vrai? Aha ni mu kiringo bamwe n'abandi bavuga ati n'imigani y'ikirundi bivuga ati urugo rw'umugabo ntiguba kuguwundi, canke ati ubugugu bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. Mbega kuba Satubi yagize bino hari cyo yoba yabikuyeko? Ntimumbaza ariko uyu mugabo yamwishuye aho uwamwishuye yatanguye kwishura n'uyu musore twa Jeff Obakres aho yishuye avuga ati inkezi ikera ubwo bireha. Inkezi ikera ubwo bireha. Mes chers amis, inkezi ni inki? Inkezi ni umwana w'uruhezi, nagakoko karya ivyasi cyane. Rero ubwatsi butareha nako gakezi ntigashobora kuburya. Rero inkezi ikeba ubwo bireha. Mbese Satubi kuba yisize mu mutwe ututuntu twirabura tutaramenya utwari two, yakeze ubwo bireha? Twovuga ko yari yabuze amafaranga yo kujya muri saro kugira ngo bamupesure? Sindabizi. Reka tugende kuri ide yakurikiye aho uwa kabiri nawe yishuye avuga ati
yishuye yitwa Jones, aho yavuze ati gabanya ishari kuko wewe ntacyo wokora ngo bamusivye. Iyo ni inyishu uyu mugabo yarose. Reka tugende kuri Keri Libdi, aho yavuze ati mani singaye nanka ukuntu mwamamaza ibintu kuko mufata ikintu cyiza mukakigira kibi, hama kibi mugashaka kukigira cyiza. Ikibazo gihari ngaho ni ikihe watweretse? Nyimba ushaka kuba umunyamwuga rondera amakuru, ntuyifondere ukaza kutwereka ibintu bitabaho. Wize hehe wewe? Uwo n'uwundi yamwishuye, yishuye kuri cya kibazo nyene kivuga yuko abastari bo mu Burundi bishwe no kutaraba ibindi vyamamare ukuntu vyitwara. Mbega nivyo? Tera commentaire. Uyu munsi ushobora kuba uri umustari wo mu Burundi, mbega wesha witwara nk'umustari wo muri Amerika kandi hadasa? Je ne sais pas. Reka tugende kuri commentaire yakurikiye, aho uyu mwigeme cyangwa uyu mumama Angelis yanditse avuga ati none nawe wagiye he ko Satubi yuriye indege, we nawe wagiye he? Aramubajije bamubanza aho yavuze ati bamubaza aramubwiye ati bamubaza kwanza. Bakunzi b'inyishu media, aha ni gutahura ikintu kimwe n'ikindi. Mbega wewe nawe kubwawe ubonye iyi foto wotera commentaire yihe? Mbega hoho wibutse iyo Satubagiye womera nk'aba bandi? N'uyu yavuze ati iyo atabigira ntivyavugwa. N'uyu mugabo rero nawe yakurikiye avuga ati oya wewe yishiriyemwo akayombo bikurya he? Ni Dikov Oreri Call, aho yavuze ati wewe yishiremwo akayombo bikurya he? Mbega nivyo yashizemwo akayombo? Navyo tuzi nibanga rya Satubi. N'uyu nawe yanditse avuga ati kandi ni kanta sinzi ko agiye mwihiganwa ry'abagore. Uyu we yaseye nk'ushigikira umwe wa mbere. Eske kanta zagenewe abagore gusa? Uyu ni Mabora yavyanditse. No, si Mabora, ahubwo yanditse ati ni Bola. Ni kanta yasize agakana sinzi ko agiye mwihiganwa ry'abagore. Reka tugende kuyu akurikira, nawe yanditse avuga ati icyumviro turacari kuri cya kindi nyene. Kuri umwe yandika avuga yuko abastari b'u Burundi bataraba ibindi vyamamara uko vyifata, aho yaciye yandika nawe avuga ati wewe vyarase muta, reka abakomeze. Ubu yamwishuye, wewe vyarase reka abakomeze. N'uyu Adele yaciye nawe avuga ati ikijuju nkawe bikurya he? Uyu we yaseye nk'umwita ikijuju. Wa mugabo yavyanditse ubwa mbere yagarutse avuga ati yagarutse avuga ati aho yaje yishura Adele avuga ati bro, iki nico cishe abarundi muta. Nta mustar agira ibintu vy'ababoyi nk'ivyo. Aha yagarutse avuga ati nta mustar agira ibintu vy'ababoyi nk'ivyo. Bivuze Satubi yagize ibintu vy'ababoyi. Eske wewe ahuri bafana b'indirimbo ndundi
b'imiziki ndundi Satubi yakoze ibintu vy'ababoyi. Reka ndababwira ati bandanye mukurikiranye INYISHU media, INYISHU kuri bose mubandanya muronka vyinshi. Mwari kumwe na Google ndababwira ati mubandanye muroranirwa mu vyanyu no mu banyu. Murakoze.